aho tudahuriza rero gusa n'abagatolika nuko bo bavuga yuko uwo mwana we kinege yashaka gukerera Isaki mugato tuvuga yuko yashaka gukerera Ismaili kuko Ismaili we yavuse imbere ya Isaki kandi tugahuriza ko yuko ico gihe Imana mutegeka yuko akerera umwana wiwe yarafise umwana umwe kuko burya intumwa Imana ibategese sico kimwe natwe twebwe kumbura bivana no kwemera kwacu buke intumwa Imana imaze kumutegekera mutegeka nigico kibazo nakubwiye Imana imaze kumutegeka Ibrahim ati siga umugore wawe ngaha n'umwana acasiga ngaha caragenda kandi atamuntu numwe ahari ari nyene ahantu atani igiti gihari ibyo sinibaza yuko mu bantu nka twebwe yuko tubishoboye Imana rwe byose yashaka yuko abantu baba kuko imbere yuko tuba Abislam imbere yuko abandi baba abagatolika abantu bose bibuke yuko twese turi abantu kandi twese dukomoka kuri Adam na Eve kandi twese turi biremwa vy'Imana kandi Imana irafise ukuntu yashaka yuko twese tuzobaho ko inyigisho zivyigisha nuko Abraham yarafise umugore wiwe wa mbere yitwa Sara hanyuma bamarana imyaka batararonka umwana hanyuma niho Abraham yafata umugore wiwe baza kugendera igihugu ca Egiputa ariyo Egypti hanyuma mu gusubira inyuma niho umwami yatwara ico gihugu ico gihe amaze kubona Sara umugore wa Abraham aca aramugabira amugabira umufasha uwundi mugore yo mufasha ibikorwa by'imuhira uwo nawe yitwa Hajara mwe mu mwita Hagar aramugabira ati wazora gufasha hanyuma baca basubira inyuma bamaze gusubira aho baje bava ico gihe baje bava mu gihugu ca Palestine niho imyaka yagenda Abraham areze imyaka 80 irenga umugore we na nyene ageze mu zabukuru washaka nyene ageze mu myaka adashobora no kuvyara niho uwo mugore we yamuhanura Abraham amubwira ati urabona imyaka yagiye natwe twifuza yuko tworonka umwana Imana rwira byose tuguma twisenga bona na mwana turaronka je nibaza yuko byo bavyize yuko uraba ubundi worongora kugira kumbure Imana irashobora kugufasha kuronka umwana Abraham amubwira ati ntaco ko ari we wamanuye gutyo reka ndondera umugore nawe caramubwira ati nuje kure ko nsanzwe mfise umufasha wanje ngaha nuko mwe muvuga yuko watari umugore wiye aravuga ati nuje kure ahubwo fu mutworo unyene nawe caramubwira ati nta kibazo acarongora rero uwo Hagar amaze kumurongora Imana ikora ivyaye uwo Hagar rero aca asaminda imbere ya Hajar imbere ya iyo wa mbere yatanguye amaze gusaminda aravyara amaze kuvyara nkuko uzi nyene abagore iyo ari babiri mu rugo rumwe hanyuma umwe afise umwana n'umwe Abraham ibyakeragiye n'umutama ari ngaho aguma atera umwana wiwe aguma yubano nakane kiwe gatoyi umugore mukuru rero ari ngaho bica biramwanka munda niho yaciye amubwira ati jewe aho ngeza umutima wanje nushobora kwihangana nguma mbona umugore ngaha n'umwana wiwe ati sinkene gukora ikibi ati rondera aho ushobora kujana uwo mugore n'umwana Abraham amaze kuvyumva yacamenya neza yuko ari bigeragezo ico yagize yabifashemo umugabo niyashwanye niyamukubise gusa yamubwiye ati reka genda kirondera umuti acafata indogo yiwe yarafise acafata n'umugore wiwe n'umwana ashirako abwira umugore mukuru ati reka genda barondera ikibanza baca bava ngaho rero baragenda baja hehe nawe nyene niyamenya hagiye acaragenda gushika mu kigobe c'abarabu aho twita Maka uno munsi ashise hajya Imana imutegati gumaho ibi byose nura kugira muri Qur'ani ko vyandise abakene bigabane turashobora kubibaha hanyuma ashise hajya aricara n'umugore wiwe imisi babanye hajya hanyuma mu nyuma Imana iramutegeka ati haguruka usubire kwa mugore wawe mukuru umugabo uwo mwana n'uwo mugore musige ngaho nawe ico yagize yarahagurutse agira agende umugore wiwe arahaguruka mukurikira inyuma amera nk'umufata ku mpuzu amubaza ati ugiye he
ugira udusige ngaha ata muntu numwe ahari atanamazi yo kunywa atani igiti atani umucanwa nitwagira ingorane ni giki kizodutabara nawe Abraham bimunanira ukuntu yisigura imbere y'umugore wiwe n'agahinda yarafise niho umugore yaguma mubaza ibibazo amuzibiye nyene ku munsi kugira nabandanye urugendo ico yagize yacemera nk'uraba hejuru bisigura yuko nkuko umengo ashaka kuvuga ati mana yanje erabi ishusho naco ushobora guhindura kugira arabe ko yoguma haje hanyuma aravye hejuru nyamugore acaramubaza ati Allahu amaraka bihadha ati burya ni Imana twemera Imana umuremyi yaremye isi n'ijuru niyo yagutegese yuko udusiga ngaha nawe acamanura umutwe agira guki ati nk'uwitavye nawe wa mugore acaramureka aramubwira ati idhan la yudayyana ati nimba ari Imana yagutegese genda Imana izoturokora Abraham ico yagize cyabandanye urugendo ntiyaravye n'inyuma acaragenda ageze imbere aho yumva neza yuko ngaha umugore adashobora kumubona niho yaciye ahindukira uruhande nyene rugerasize umugore wiwe Hagar n'umwana wiwe Ismail aca sabidua ati Mana yanje rurema hajya nasize umuryango wanje kuvuga umugore wanje n'umwana nta kindi ni kubera nashase gukurikiza itegeko ryawe ndagusavye Imana rugira vyose ubushobozi bwawe ubandabire hanyuma ndagusavye ikigira kabiri yuko abantu bose bazoba muri kajya gace uzobahe ubushobozi bwo kubaho neza hanyuma ica gatatu amusaba amubwira ati ndagusavye abantu bose bazokwemera Mana yanje bakunda aho hantu bahirukire bahagendere iyo dua rero twe twamatuvuga yuko Imana yarayemeye kuko burya umwislamu wari wese n'umworo mu kintu afise mu mutwe nuko igihe icari cyo cyose azoronka ubushobozi ategerezwa kuja hehe Imaka no kuvuga niyo dua rero Abraham yasavye kandi nuko yasavye ati abazoba muri kajya gace bose ndagusavye Imana yuko uzobaha iki ubushobozi kandi Imana yarayakiriye kuko uravye abantu baba muri kajya gace twe twaragize n'amahigwe twabayemo imyaka 7 irenga ni gihugu giteye imbere gose Arabie Saoudite no giteye imbere gose birengeye ku buryo novuga ko birenze ubwenge bw'umuntu bwabo icyo rero ikintu gikomeye cyane twebwe rero dufata yuko ari Ismail kuko twebwe n'abagatolika duhuriza yuko ico gihe Abraham yarafise umwana umwe w'ikinege hanyuma baje gusubira kuri wa mugore wiwe mukuru Imana ikikora ibyayo nujya acasaminda acavyara rero ubundi mwana uwo mwana rero yavyawe n'umugore wiwe mukuru niwe Ishaka uwo Ishaka nawe niwe mu nyuma amaze gukura yavyaye Yakobo sije kuvyumva neza urumva rero Ibrahim yari intumwa Ishaka nawe nyene umuhungu yawe intumwa n'umuzukuru rero wa Ibrahim ari Yakobo nawe nyene acaba nawe nyene intumwa aho tudahuriza rero gusa n'abagatolika nuko bo bavuga yuko uwo mwana wiwe kinege yashaka gukerera Ishaka mugoto tuvuga yuko yashaka gukerera Ismail kuko Ismail we yavuse imbere ya Ishaka kandi tugahuriza ko yuko ico gihe Imana mutegeka yuko akerera umwana wiwe yarafise umwana umwe ariko byose no kwemera kubaha ibirizo ry'Imana kuko burya intumwa Imana ibategese sico kimwe natwe twebwe kumbura bivana no kwemera kwacu guke intumwa Imana imaze kumutegekera mutegeka nigico kibazo nakubwiye Imana imaze kumutegeka Ibrahim ati siga umugore wawe ngaha n'umwana acasiga ngaha caragenda kandi ata muntu numwe ahari ari nyene ahantu atani igiti gihari ibyo sinibaza yuko mu bantu nka twebwe yuko tubishoboye ko nashaka kubaha ubutumwa abantu bose bemera Imana bicishe bugufi bagendere amategeko y'Imana hanyuma bamenye yuko ico Imana ishase ko kiba kiraba ico idashase yuko kiba ntigishobora kuba ico kwanza bamaze bakimenye gutyo hanyuma ica kabiri nuko bicishe bugufi ica gatatu naco bamenye yuko burya umuntu kugira amagogwa nibisigura yuko ari umuhero w'isi burya amagogwa araza hanyuma gahera igihe kiza gace gikurikira turi mu idini twaba tubigisha aho ikigabane kivuga ati innamal usri yusra burya amagogwa amaze kuza igikurikira nuko ari le bon temps amagogwa arashobora kubandanya imisi yose bicishe bugufi hanyuma cya gatatu bagiranire impuwe hagati yabo bakundane bagenderanire bafashanye burya
nta muntu akundwa na bose kandi nta muntu yankwa na bose mugabo burya umuntu nyamuntu ni wa wundi yitangira abantu ni wa wundi akora neza akizera impembo kuhoraho burya abantu no bantu reko bokora neza bizera impembo kuhoraho nibakora neza kugira ngo bizere impembo ku bantu baba bakora iyo neza kuko wizeye ku bantu yuko bakwishura neza bakwishuye inabi uzobabara cyane mugabo ukoze neza wizera impembo kuhoraho naho abo wafashije batazogufasha naco bizokubwira kuko mu bushake bwawe we washaka yuko impembo yawe uzoyisanga hehe uhoraho ico ni ikintu gikomeye cyane iyo abantu bose bo kigendera isi yomera nkuko Imana rwe byose yashaka yuko abantu baba kuko imbere yuko tuba Abisilamu imbere yuko abandi baba abagatolika abantu bose bibuke yuko twese turi abantu kandi twese dukomoka kuri Adam na Eve kandi twese turi biremwa vy'Imana kandi Imana irafise ukuntu yashaka yuko twese tuzobaho. Ibyo muvugashe umurundi ariko aratwumviriza mu Burundi muri kino gihe mu gihe bagira bati turi mu ngorane zitandukanye cyane z'ubukene ibyo muvuga birashoboka neza cyane birashoboka neza cyane rega bibuke yuko turi ku isi ni turi mu ijuru ubuzima bwo ku isi nabwo twe twama tuvyigisha tuvuga ati ubuzima bwo ngaha ni bigeragezo burya kujya hagera imisi ukagwara iyindi misi ukagira amagara meza niko hagera n'iyindi misi ukabura n'icyo ufungura mugabo nibisigura yuko isi ibihagaze kuvuga yuko mu misi iri imbere kujya warabivuga nabandi ejo ni heza twizere mugabo dukura amaboko mu mpuzu dukora twizera uhoraho yuko aya magorwa dufise azohera hanyuma icya gatatu twirinde isesagura umuntu wese azi yuko afise ikintu nawe yo baramuhera make ayakoreshe neza kuko burya ubuzima bwacu buhagaze kuri twebwe duhagaze kuri twebwe bijya twamatushira mu mitungo bazodufasha nivyo birashobora gushika mugabo banza kwanza wewe nyene muri byo ufise uraba ukuntu ubikoresha neza nicyo gituma notera kamo abarundi bene wacu banyumva bagerageze vraiment bicishe bugufi basengera igihugu basengera indongozi bifate neza je ndizeye yuko ejo ni heza Imana izodufasha izi tubone ko ari ingorane hazogera igihe tuzoguma tubiyaga nk'akahise kujya twama tuyaga n'ibindi byahaciye usomye muri histoire ugiye kuraba ibihugu nka Egypte ni igihugu gifise igitege kinini cyane cy'Abisilamu Egypte haragize igihe abantu kugira umuntu aronka umukate wonyine atari ibintu byoroshe aho mbere byatumye benshi bahunga n'igihugu ni naco gituma ugiye mu bihugu vyinshi usanga yaba ibyo mu Burayi yaba ibyo muri Aziya yaguse usanga ariho benshi bari hariya bafise origine bafise amamuko yo mu gihugu cya Egypte kubera uko igihugu cyari kimeze iyo myaka cyari igihugu gikenye igihugu atakindi kujya bavyigisha mu mwaka w'indwi mu mwaka w'umunani ndavyibuka turiko turiga histoire si je me trompe aho batubwira ati l'Egypte don du Nil sizi kuvyibuka icyo gihe aho igihugu cya Egypte ahantu fleuve Nil yaca niho barima kugira baronke kumbure irimburwa baronka hajya byokwira abanya Egiputa byo bose mugabo ntibyakunda icyo gihe mugabo ubu ugiye kuraba Egypte ni kimwe mu bihugu biteye imbere muri byose ugiye kuraba abantu bize aba engineer abaganga igihugu answa ugiyemo ni igihugu gitera imbere nishobora kuvuga ibihugu bitanu muri Afrika ngo bure kuvuga mwo Egypte bisigura yuko natwe bishoboka natwe birashoboka ko tugatera imbere ugiye kuraba Burkina Faso tureka tuvuge muri kigo duhari Burkina Faso ni igihugu a plus de 65% n'Abisilamu uko cyari kimeze muri antiquité ugiye kuraba ubu uko kimeze ko Ibrahim Traoré uko kiriko kiratera imbere biteye ubwoba cyane nta kidashoboka rero irisifiko abantu bizera bihagarara ku kinone kuko binacyane ku burongo icambere d'abord ukwemera icambere d'abord ukwemera hanyuma kuko tugwe mu idini ryacu uko twama twigisha intumwa y'Imana twigisha ivuga iti kamata kunu yuwalla alaikum ikiri kintu gikomeye cyane ati uko mumeze niko muronka indongozi nkamwe kuko nibava mu ijuru bava muri mwebwe no kuvuga yuko myikishije bugufi
mukaba mumeze neza muzoronka abarongozi beza okontire nuko nyene mubaye babi muzoronka abarongozi babi cyo gituma rero kujya twama tuvuga ati tubanze duhinduke natwe tuvyemere canke tuvyange abarundi muri byinshi nous sommes des hypocrites turabajyajya murundi aracho kugutwengera akakugwa mu nda gukubitira amakofi mu mugongo ati ndaguheruka imisi myinshi kandi mu nda avuga ati ico kuma kugira ndakumare abarundi vraiment niko tumeze nico gituma abantu erega wibuke yuko imbere ko babayisira bara abarundi imbere ko babayisira bara abarundi kirese gusa kujya umaze kwinjira mu idini ugakurikira inyigisho burya idini riza kugira rigusukure rigukure za nyosha mbi ubufise za nzigo ya mitima mibi warusanganywe ni nacyo gituma ugiye kurabona mu Islam ibintu by'amacakubiri sico kimwe n'ahandi ndibaza yuko yibuka n'igihe cingorane twahitiyemo le quartiers zari zuzuyemwe abislam niho zakira nk'abantu bose kubera iki kubera mu idini n'ikintu tuvugira ejo tuvuga ati kirazira kuko abantu bose turangana imbere y'Imana umwere hagati yacu nuwicisha bugufi ku mategeko y'Imana kandi ntumushobora kumurabisha amaso kuko Imana niyo imuzi nicyo gituma tuvuga ati kirazira nukagaye umuntu ngo kubera ari mu bwoko kanaka canke nugashimira umuntu cyane ngo kubera afite igihagararo ikiniki arashobora kuvuga gisigaye hagararo ngaha ku isi mugabo mu ijuru akaba atana gaciro na kamwe afise canke nukagaye umuntu kubera atamuntu numwe amuzi ngaha ku isi arashobora kuba ngaha ku isi atamuntu numwe amuzi mugabo mu ijuru akaba afite agaciro kuruta wewe nicyo gituma twe tuvuga duti icishe bugufi ku mategeko y'Imana gusa wicishije bugufi iyo abantu bahindura imitima bakaba abantu beza kujya bari bamye abasoko n'abasokuruza sinzi gituma abarundi bubu twahindutse none ko kera twatubwira yuko umuntu yashobora kuva muri rejo y'ubutusi agenda mu ntara za Kirimiro n'ahandi aho ageze hose akadodora bakacamwakira bakamugaburira akaryama bukeye akabandanya urugendo ubu vyokunda ho kubera ikikwera abantu barahindutse igihugu ni cyakindi nyene washaka abarundi ni babandi nyene mugabo bajya babaye kijyagiye sibo barubu igisigaye ni kirero nuko abantu bahinduka je ndavyizeye yuko abantu bahindutse bagakurikiza inyigisho z'Imana kujya bigishwa abagatolika bakazikurikiza kujya abapatiri babigisha abaprotestanti bakazikurikira kujya abapatiri bazigisha abapasteri hamwe n'abamonsenyeri nabo nyene bakazishira mu ngiro kujya nyene babyigisha abashehe bakabishira mu ngiro kujya nabo nyene bigisha iwabo abise bakabigendera jewe ndizeye ijana kwijana yuko tuzotera imbere ico ni cyambere jewe mu butumwa nahaye n'abisilamu nuko bo sangira icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko umugabo wo gusangira uri kurahera ubu abantu basigaye batumira abantu bazi kandi nama ndabivuga imbere ko tuba turabisilamu turabarundi byo babyiza yuko uzobaga inka ko adashobora kwijya wenyene ngo bikunde yoraba kugira ce ahereza n'ababanyi atarinze kurabidini ahereze bose arababoro arabe abatishoboye batange kujya n'abandi baduha natwe dutange kujya uko utanga niko n'Imana biba byose igiriki iguha hanyuma twibuke yuko kujya tubironka ari abandi babikeneye inzira yene yo kuguma tubironka nuko tuguma tubihereza n'abandi kuko Imana yarabivuze neza yavuze ati umuntu afite agaciro imbere y'uhoraho n'uwitangira abandi reka rero natwe twitangira abandi byo bavyiza kuruta